ati umuntu ashobora ate kubyagwa ashaje, mbega yoshobora gusubira mu nda ya nyina akavuka? Yesu aramwishura ati nukuri ndakubwira, iyo umuntu atabyawe n'amazi na mwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ubwa mbere yavuze ngo ntashobora kubona ubwami bw'Imana, ubu navuze ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Isako na bintu bibiri bikomeye cyane. Ivuze ubwa kabiri bikoreka kubona no kwinjira. Umurongo wa 6 avuga ngo ikibyawe n'umubiri naco n'umubiri, ikibyawe n'imwemu naco ni imwemu. Atubona Nikodemu, muramuzi muri bo murazizi. Nikodemu aza kuri Yesu mu ijoro. Nikodemu yari umuntu yigisha ibyagezwe, yarazi ubwenge, yarize ibya Bibiliya imyaka myinshi, ariko yumva ibyo Yesu avuga bitandukanye n'ibyo we wamaze imyaka myinshi ariko arigisha. Yari umutama akuze cyane, afite umuryango, afite umugore n'abana, yisaziye, ariko yumva amajambo Yesu avuga, yumva ngo aramukweza umutima cyane. Acanza ku mugoroba kuraba Yesu aramubaza ati mwigisha, mbwira ayo ibyo bintu uvuga umuntu yobona gute, yoja mu bwami bw'Imana gute, yoshika mu bwami bw'Imana? Yarumvise ko ari ikintu wabuze, ariko Yesu aramubwira ati Nikodemu, reka ndakubwire, wowe urigisha ibyagezwe, urigisha abavugishwa ibitandukanye urabyigisha, ariko hari irindi banga rishashaje nazanye, hari iyindi revolution, hari ubundi buzima, hari indi systeme nshasha nazanye. Iyo systeme yitwa kuvuka ubwa kabiri. Haleluya! Systeme yitwa kuvuka ubwa kabiri kugira ngo ushobore kwinjira mu bwami bw'Imana. Sama principe sinonda zibikobuza gukora izo gutuma winjira mu bwami, ariko ni ikintu cyitwa kuvuka ubwa kabiri. Nikodemu aravuga ati ndani maze imyaka myinshi nigisha, ariko iryo jambo kuvuka ubwa kabiri sinabwigenda ryumva, ntabwo nabwigera nigisha, none gamwigisha byogenda gute? Je nosubira mu nda ya mama wanje, je nibaza ko mama wa Nikodemu yarapfuye Andrete. Nivyo nibaza kuko Nikodemu ngari umutama, amweke mama wiwe yaravye imyaka myinshi nka Aburahamu, ariko aravuga ati nosubira mu nda ya mama gute? Wayumva yuko kuvuka ubwa kabiri ari systeme nshasha, susubira mu nda ya mama wiwe ati reka ninjire muri mama nsubire nze ku isi. Aravuga ati Nikodemu, kuvuka ubwa kabiri ndiko ndavuga sivyo. Abanza kumusigurira ubwa mbere, aramubwira ati reka ndabwire Nikodemu, umuntu atavutse ubwa kabiri, hatabaye nouvelle naissance mu buzima bwiwe, atavutse ntashobora kubona ubwami bw'Imana, ntashobora kubona muri majambo, ntashobora kugira experimentation yayo, ntashobora kugira experience y'ubwo bwami ngo mubone ku buzima bwiwe uko buragenderamo. Ashobora kuvyumva mugabo nta buzima azobona bw'ubwo bwami. Icyakabiri cyo kwinjiramo ngo ashobore kuganza. Bibiliya tubwira neza yuko abakira ingabire y'ubuntu bw'Imana busesekaye no kugororoka kw'Imana bazoganzanya na Kristo mu buzima. Ihenye mudarabi bazoganza ku isi, ariko bisaba kwakira, bisaba kwizera ukakira. Amubwira ati Nikodemu, reka ndakubwire ikintu ukeneye cyane kugira ngo ubone ubwo bwami, ubone mu buzima bwawe, ubone urabakeneye kwaza kuvuka ubwa kabiri. Hama arashamubwira ati nukora ndakubwire utabyawe mu mazi no mu mpemu. Umazi no mu mpemu, amazi muri Bibiliya ni sembore y'ijambo. Ati utabyawe n'ijambo, tuza kwivuga ko mu kanya, utabyawe n'ijambo na mpemu ntashobora kwinjira mu bwami ngo yinjire mu bwami. Acaramubwira mu 6 amubwira ati nuko reka ndakubwire ikibyawe n'umubiri naco nyene n'umubiri, ikibyawe n'impemu naco n'umubiri. Nikodemu nibaze ko yaciye ameneka umutwe, aravuga ati Yesu yabwigeye n'uvu umugabo amenana umutwe nk'uyu mugabo rero. Ati barigishije abantu benshi, uyu mugabo rero nibiki by'umugabo biragoye, ninde ushobora kubyizera? Ariko Yesu ndamukunda cyane. Haleluya! Yesu atarabandanya ishapitira 3 muri Yohani, ikibandanya niko kuganira kwa Yesu na Nikodemu n'abandi bari ngaha. Conversation yatanguwe na Nikodemu, baraganda naca abana yavuga ati kuko umwana uko Imana yakunze abari mwisi, wazubitanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo uzomwizera wese ntazapfe rubi, wakora ubugingo budashira. Abakizwa benshi tugarukira ku 16 gusa, ariko 17 na 18 kubana nyiraryoshe cyane. Abavuga Imana tarugise umwana wayo gucira urubanza bari mwisi, ako yamurungiza kugira ngo umwizera wese akizwe nawe ubwo butyame. Ntiyamurungiza kujija abantu. Yesu yaje guca imanza, ariko Yesu yaje kugira ngo umwizera wese umuhe ubuzima, akamwizera ati Kristo ingumbera ubuzima, ingube muri jewe, azoba abaye umwana w'Imana, nta rubanza ruzomusinda. Tubona neza ngahanye Yesu akorashira ikintu cyitwa kubyagwa ubwa kabiri. Rero haro kubyagwa n'abavyeyi, haro no kubyagwa na mpemu, haro no kubyagwa n'ijambo. Turabyinjemo mu kanya gatonya, dushaka dutandukanye gatonya
ikibazo gikomeye cyane dukeneye gutangura kumva mbega igitangaza kiri mu kuvuka ubwa kabiri ni iki? Kuva umunsi wizera Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, nimba waramwizeye cyangwa utaramwizera, ibyo koreka muri wewe uno munsi niba mu buzima bwawe ukizera uvuga uti Kristo ndakwizeye, hakoreka iki? Hari iki mu buzima bwawe? Kuva umunsi wamwizera habaye iki mu buzima bwawe? Ikibazo kihari nuko abakizwa benshi batazi ibyo bahawe. Umunsi bizera bakavuka ubwa kabiri ntibazi ibyakoretse. Nico kibazo gikomeye cyo gituma amashengero abisha kuja mu no munsi. Nje gituma abantu no munsi bava mu byo bayigiriza. Ubwa mbere kugira ngo uvuke ubwa kabiri urakeneye kwizera Yesu Kristo. Urakeneye kwizera Yesu, kumwizera no kumwakira. N'amajambo abiri ikoresha. Kumwizera no kumwakira. Eka dusome muri Yohana avuga ngo Yohana 1:12 na 13. Havuga ngo ariko abamwakiriye bose yabaye basha gucika abana b'Imana. Nibo bizeye izina ryiwe. Abamwakiriye bose, hariho kantu bose. Abamwakiriye bose yabahaye ububasha, no pouvoir, l'autorité, no droit, uburenganzira bwo kwitwa abana b'Imana. Abo nabamwizeye nabamwakiriye. Kuva umunsi wamwizera sinzi aho mwakiririye. Bamwe ni mu nzu, abandi mu bikorane, abandi ni mu mabarabara, abandi n'ahantu ku kazi bakora ubutumwa bwiza. Kuva umunsi wamwumva ukumva inkuru ziba z'urukundo, atari mu nzu ukagira cyo kwica, ko afise inkota agira cyo gucira urubanza, atari ko agira kujana mu muriro, ariko kubera urukundo gukunda ukabyizera, hamwe muti Kristo ndakwakiriye, ingumbera ubuzima muri jewe, ubu ubuzima bwawe muri jewe ubeho, muri jewe wahawe uburenganzira, wahawe visa. Ndazi ko abashitse dukunda visa ngaha. Tuyoshoka ni ariko arasengera visa, mana mpa visa mu izina rya Yesu, mana visa mu izina. Ariko ndagenda kubwira amavisa arasumbana. Visa yo mu Rwanda na visa muri Etaze sico kimwe. Ingene umuntu abika visa yo mu gihugu gikomeye sico sinzi ko mu Rwanda nta visa dusaba. Reka dufate sinzi igihugu babasaba visa. Ama visa amaze gutunga amavisa murabizi. Visa bayiguhaye igihugu gikomeye. Ucubika ahantu mu varizi n'ikufuru ugashira kugira inyenzi ntizize kuyirya. Uguma wikanga ko hava banza kuyikwiba kandi ari kwifoto yiwawe. Washaka kwiyumvira ubwo bwoba baguteye. Kubera ko ubona ko ico gihugu girujemo ari ikintu c'agaciro cyane. Ariko tukaba dufise visa ija mu bwabe bw'Imana mu ijuru. Haleluya. Iyo visa rasikintu sikintu cyanditswe ni Kristo muri wewe. Bibiri tubwira ngo washitwa ikidodo cyamwe mu yera muri wewe. Ufise kashe yitwa Holy Ghost. Haleluya. Ufise kashe kuva umunsi wa mwizeye. Kristo Yesu akakubamwo warawusi kidodo cyitwa mpembe. Rero ni byabaye kubera wamwizeye kandi wamwakiriye. Umurongo wa 13 uravuga ngo niyo batavyawe n'amaraso canke no kwifuza k'umubiri canke no kwifuza k'umugabo ariko bavyawe n'Imana. Abo bantu ntibacitse abana b'Imana kubera umugabo n'umugore bavuze ati Imana madam erega wa Mungu wacu yakuze none ko sigame n'ibirahuri cyane gatumukurikiza. Oya sivyo bavuze, ariko nuko habaye plan mu ijuru ibihe bidashira. Imana irakwiyumvirako, iraguplanifya ibihe bidashira. Biritubwira ngo Imana yadutoranije kera imbere y'uko isi iremwa, muga dushushanya n'ishusho y'Imana w'ukunda yitwa Yesu Kristo. Bisubira kuba kijwe no munsi si ibintu si accident yabaye, nuko ari plan y'Imana ku buzima bwawe. Bibiliya ivuga ngo biratubwira neza yuko ngo Imana ituzi mbere ko tuja mu nda z'abamama. Bisuga yuko muri kahise k'ibihe bidashira Imana we yari ikuzi ku mutwe wawe. Uvuga muti amen bazi. Muri kahise k'ibihe bidashira wari muri plan y'Imana kugira ngo uzawamwizere Kristo uvuka ubwa kabiri hanyuma ushushanywe na Kristo. Rero kugira uvuka ubwa kabiri ikintu gikenewe bwa mbere izere Yesu umwakire. Icya kabiri tuvyagwa ubwa kabiri na mpemu yera. Tuvyagwa ubwa kabiri na mpemu yera. Mpemu w'Imana kwizera no kumwakira birakenewe tuvyagwa ubwa kabiri. Ariko hariho mpemu w'Imana za muri twebwe akatuvyara. Umurongo wa 6 mu gice cya 3 uvuga ngo ikivyawe n'umubiri naco ni iki? Ikivyawe n'impemu ni iki? Ni mpemu. Bisigaye yuko mama wa Musa yakubyara wavutse ufise umubiri. Wavutse ufise umubiri umuntu agizwe n'ibice bitatu, agizwe n'impemu, akagira umushaha, akagira n'umubiri. Ariko umuntu atagira Kristo Yesu agizwe n'ibice bibiri.
agizwe n'umushaha agizwe n'umubiri. Impemu yiwe yaratandukanye n'Imana yarapfuye. Nje itumiye impemu yawe irakeneye ubuzima burengeye ubwo buzima mabona po baguhaye kugira ngo ushobore kuvuka. Hamuvutse uvukira mu muryango w'Imana umere nk'Imana yakubyara. Haleluya. Rero urakeneye mwemu wa Yesu kugira ngo aze kukubyara akwemeze muri wowe kukeneye kuvuka ubwa kabiri. Icya gatatu gikomeye, igihe tuvutse ubwa kabiri wizeye Yesu wari umukiza uca uhinduka impemu. Iki ni ikintu kinini rero. Bani majambo byo tuzokwiga byose muri none byugariye kuri iki kintu. Ko umunsi wizera wowe wahindutse impemu. Reka dusome Abikorino ba mbere 3:17. Abikorino ba mbere 6:17. Umurongo nkunda cyane wahinduye ubuzima bwanje kuva ndabumenye mu 2002. Wahinduye ubuzima bwanje, wahindura umwe nambona Imana, ngena mbona Bibiliya. Abikorino ba mbere 3:17. Haravuga ngo ariko wimatanije n'umwami wacu ababaye impemu imwe nawe. Ariko uwimatanije n'umwami wacu Yesu Kristo umunsi wizera ukamwakira hanyuma uburenganzira bwo gucikwana w'Imana, mpemu w'Imana kaza kakubama gushamo ikidodo cy'uko wabyawe bwa kabiri mu muryango. Ikintu gikoreka muri wewe nuko uhinduka impemu. Umuntu ni impemu mu bisanzwe. Uhinduka impemu atari impemu isanzwe. Ntubi impemu isanzwe, uhinduka impemu nk'uko Imana imeze. Ngo wimatanje n'umwami wacu Yesu Kristo ahinduka impemu imwe nawe. Bisigura iki? Nuko wewe umunsi wizera Yesu Kristo habaye icyo twamufasa inyo, warahindutse, mwaramatanye. Kumatana mwamatanye ibihe bidashira kugetanga icuza gutandukanya n'uwo Kristo Yesu. Nje tubabiri bivuga ngo ni ndazo tondokana n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu. Nta kintu na kimwe tuza gutandukanya kuko wowe na Kristo mwahindutse umwe. Bisubiye ko mwari majambo Kristo Yesu niwe baho muri wewe, si wowe ukiba. Yaguhindukiye ubuzima. Nje tubabagara cya 2:20 havuga ngo si jewe mwibaho, ni Kristo Yesu aho muri jewe. Ubuzima bwawe no bwingo ndabeshwa no kwizera umwana w'Imana yagize yankunze akanigo. Rero kuba wize Yesu Kristo si wowe ukibaho. Problem yari niki? Nuko abantu benshi batazi neza yuko umunsi bizera bakavuga bwa kabiri bahise impemu zambaye umushaha mugazi zigendera mu mubiri. Mwene majambo uyo mubiri wawe wambaye cyane nambaye n'inzu wowe impemu ubamwo. Wari majambo utangure kubona amaso yuko uri impemu. Uri impemu igendagendera ku isi. Igihe kimwe twari muri ville byarantangaje heze imyaka itari mike, heze imyaka ishika 7-8. Twatuvuye mu gikorane kuri Rodeo Palace n'uyo yitwa Eric azotwisha kwa gatanu. Hanyuma tuvuye mu cyo gikorane twako turataha ducanga honye imbere ya fast turagenda. Turagenda hari umusazi akunda gucanga mu gisagara muri ville, akunda kugenda ari gusa kenshi. Hanyuma turamuca ko twiterera inkuru nyene tuganira byo bari barigisha ko hama turamurengana ntitwamuha attention nini. Mugabo washatse impande gutya ararengana ageze nk'ahari imbere yacu atarahindukira turaba. Ngo ivyo navyo bigira by'Yesu. Ngo ibingira byigira by'Yesu. Tuba turibaza ntitwabwamenye ibyo tuzi no munsi. Turibaza no uyu mugabo ukora umusazi yamenye gute ko dukijijwe. Nuko imyambo mbizazi murimwo zazabonye Yesu muri twebwe. Bari majana impemu yamenye indi mpemu. Ndetse umuntu yakijijwe nawe ukijijwe mugahura natakubwira warakijijwe uravyiyumvamwo. Uravyumva uruvuti yawe uyu musa muhawe hari ikintu kiri muri special kabisa. Hari ubuzima muri we. Hari ubuzima hari ikindi kintu kumvume ngo mubaza basi bafuma wiririmbisha n'akaririmbo. Yangiriye neza. Abana wiririmbisha akaririmbo kugira basa apfume akwegera. Kugira wumve ati hari indi mpemu iri hafi y'uwanje. Impemu rero yadetekta indi mpemu. Twebwe umunsi twizera twahindutse impemu imwe na Yesu. Shaka wumve ko na Kristo mudatandukanye. Kuko ikibazo kihari nuko abantu baba ubuzima no kwita mu Gifaransa ubuzima buri détaché. Ubuzima butandukanye aho uvumengo Kristo ari kure yabo bo bari ngaha kwisi. Bagaca basenga n'amasengesho avuga ngo nasenza amasengesho ntiyaduga ngo renga muri plafond. Ngo nayarungiye bacangaruka mu gashadundi kujya muri tennis. No. Ukeneye gutahura ko ubuzima bw'Imana muri wewe, so we life. Hallelujah. Ukeneye gutahura ko ubuzima bw'Imana muri wewe bwitwa Kristo Yesu,
ku munsi wa mwizera wahindutse umwe nawe. Nimutandukanye mwari magambo ni Kristo Yesu agenda arabaho ku munsi mu madata y'ubuzima bwawe. Mu kintu cyose ugenda urakora Kristo arakirimo. Ubusigaye nsenga mvuga ni data, ikintu cyose ngiye gukora kireka Yesu agikore. Ikindi ko ndiyumvira reka agikore. Ikindi ko ndagenderamo Kristo kibeho mu kwaje ndiko ndakibana. Ubwo nibwo buzima ndamagana muri Kristo Yesu. Ariko tugiye dushaka kubaho twebwe. Imana ishaka kutubaho, ishaka Yesu abaho muri twebwe. Imana iduhamagarira ko tumenya ko twanduse impwemu imwe nabo. Hari undi murongo nashaka ko dusoma ukomeye cyane kubivuga ko Abikorino ba mbere 15. Shaka twumva yuko umunsi wizera wahindutse impwemu, kuko ibintu umuntu atabyumvise ni ingorane mu buzima bwiwe. Ni kibazo mu buzima bw'Ukristo bwawe. Ibyo gukorera Imana wowe ukora byose utarumva ibi bintu, ubuzima bw'Ukristo burakugora. Birakugora kakuremera. Nje tuba benshi bafite ikibazo cya identite cyo kumenya icyo bari mu ishengero rya Kristo. Umuntu atiyizi abaho nk'utiyizi, ariko uwiyizi abaho nk'uwiyizi. Uzi kuvuga neza amenya ko azi kuvuga neza kubera arabizi. Umunsi umwe nigeze kumva inkuru hano nagiye gusenga, numva umuntu akaravuga ngo adutera inkuru Isake n'inkokokazi byari biri kumwe. Hanyuma inkokokazi iritaza ngo irabika. Imaze kubika inkokokazi irabiranga ati n'uyu mugabo wanje abikagute ibintu abikora gute. Hamasha iritaza amazi mbesheri we ibyo bintu bikora gute. Hamisa ngira ati ndabyisanga nk'uko nyene nuko bisanzwe bimeze. Urumva Isake ninde kurondera kubika ngo kubika ni identite yayo. Haleluya. Ninde kubango bango baje ngo ndabikore gute ibi ni ibintu biri muri bwo mu Isake birayirimo. Natwe mbere ko turi mwe twinde kubirondera twarabihawe ku buntu biri muri twebwe. Haleluya. Turabifise turabigendana umunsi wizera uhinduka impwemu ubumwe na Yesu Kristo. Abikorino ba mbere 15 ushaka 48 umurongo ukomeye cyane uvuga ku byerekeye icyo Yesu yaduhindukiye. Abikorino ba mbere 15 umurongo wa 45 ushaka 48 aravuga ngo Abikorino ba mbere 15 ushaka 48 haravuga ngo kandi uku niko handitswe ngo umuntu wa mbere Adamu yabaye ufise ubugingo. Ahantu twakurikire cyane. Umuntu wa mbere Adamu yabaye ufise ubugingo. Adamu wa nyuma yabaye impwemu itanga ubugingo. Umuntu wa mbere wa Adamu bitwa ko yazanye icyaha mu isi. Abaza kuzana icyaha yahindutse impwemu ifise ubugingo. Muri majambo y'itibaye umuntu atanga ubuzima bwo muri ame. Mu gihe murayo ni jambo nefesh cyangwa nefesh. Iyo jambo nefesh ni umuntu afise ubuzima bwo muri ame aho ibikoko bifise. Je tuba birega Ifaransa iravuga ngo umuntu atakijijwe ngo ni igikoko, Roma ni mal, uko birega Ifaransa mwete. Rero umuntu afise ubuzima yiyumva gusa yibona wewe atabona Imana, adashira Imana mu buzima imbere y'ibintu byose akora. Ni umuntu cyose yumvira biri kuri we gusa. Niyo kujya kw'igikoko ciyumvira ubuzima bwacu gusa, nta bindi bintu ciyumvira. Ibikoko nibisenga. Abo twebwe tubareze ko ngabi tubwira ngo ariko Adamu wo hanyuma, si Adamu wa kabiri, ni Adamu wo hanyuma. Adamu wa hanyuma yabaye impwemu itanga ubugingo. Adamu wa mbere yabaye inhomme vivant mu Gifaransa. Yabaye umuntu atanga ubuzima bwo mu mushaka. Bamwizera bose abavuga kuri Adamu bose bavutse bafise ubuzima bwo muri ame. Cyo umuntu adakijijwe iby'Imana ntabyumva. Umuntu ataravuga kabiri nashaka kubyumva. Kubera iki ni ibintu byo mu bwenge, ni science, ni ibintu byo mu mutwe. Ariko bitwiye ngo Adamu wa hanyuma yabaye impwemu, un esprit vivifiant. Yabaye impwemu y'ubuzima. Ahantu rero hararyoshe cyane. Kuko tuvuga ubuzima dufise no munsi muri Kristo Yesu, ni ubuzima burenga bwa Adamu yari afite 5. Haleluya. Uwizera ijambo neza uza gusanga ko Adamu ubuzima yari afise atari ubuzima bwe ubwo dufise no munsi. Nico tuma Adamu yarakeneye kujya ku giti cy'ubugingo. Yaragikeneye ko ubuzima yari afise igiti cy'ubugingo ni ishusho ya Yesu Kristo. Yarakeneye kujya ku ico giti kugira ngo abeho ubuzima. Ntigeze akijyako. Ariko nabuze twebwe twarakiriye ku munsi twizera Yesu mu mukiza. Nje tuba dufise ubuzima burengeye ubwo Adamu yari afise mu bwa mbere basi. Dufise ubuzima burengeye. Nje tuba n'ubuzima bwitwa zowe mu Kigiriki. Ubuzima bw'Imana ifise muri nibwo twakira umunsi twizera. Haleluya. Rero yatwaye impwemu itanga ubugingo. Umurongo wa 46 havuga ngo ariko icyo impwemu sico kibanza
mwumve icimwemu sico kibanza, yamara ikinyama nico kibanza kigaherukirwa n'icimwemu. Umuntu wa mbere yandurutse mu ivu n'uwo mukungugu, umuntu wa kabiri yandurutse mu ijuru. Mwumva ikintu cy'umubiri, umubiri si utangura mu by'imwemu, hatangura ibambe imwemu sitangura, atangura umubiri hamagarukirwa n'icimwemu. Umuntu wa mbere rero Adamu twese tuvako yandurutse ava mu ivu no mu mukungugu, nje tumera afise ubuzima bwo mu mushaha, ariko Kristo ariko tuvako ngo yavuye mu ijuru. Nje tuma harakenewe uwundi muntu aza gukiza abantu ku isi atavyawe n'umuntu. Yesu mu kuvuka ntiyavyawe n'umugabo na Yosefu. Yosefu yasa n'uwamwakiriye kugira ngo abe mu muryango wa Dawidi, ariko Yesu mu kuvuka yavyawe na mwemu w'Imana. Nje turabitubwira ngo Yesu Kristo ngo mama wiwe mbere ko muvyara mwemu w'Imana mumaze ko amezi 9 ritubwira ngo mu marayika ko bwana Mariya nguzovyara umwana mu mwana wa Mpemu. Haleluya. Uwo mwana wa Mpemu rero niwe aje kutuvyara uno munsi natwe, aja ava mu ijuru 48 ngo nuko umukungugu uko umukungugu ari niko nabo umukungugu bandi bari, kandi nkuko ijuru ari niko nabijuru bandi bari. Nubwo muti amen. Umuntu w'umukungugu uko ari Adamu, uramuva ko bose bataravuga bwa kabiri bameze nka Adamu, baca ishusho yiwe Adamu. Ariko abantu bizeye Yesu Kristo bagahabwa ububasha bw'abana b'Imana, uko uw'ijuru ari niko nabo nyene bari. Ndio tubivuga ngo uko Yesu Kristo ari muri Yohana 4:17 ngo uko ari niko natwe turi ngaha ku isi. Rero uko Yesu Kristo ari kuva umunsi wa mwizera niko nawe umeze nibora makiri. Ubuzima afise akaranga afise toza kubibona niko nawe umeze. Rero icimwemu kiza ubwanyuma umunsi wizera kuti Kristo ndatahuye ko ari ubuzima bwawe, ndatahuye ko ndi umunyabyaha, ndatahuye ko ntakwiriye no ushobora kwikiza, kandi antreta mu gupfira Yesu yagupfira ukiri umunyabyaha. Ndabitawe ko byose wabikoze mu rukundo rwawe, ndabitawe ko wabikoze mu buntu bwawe, ndabitawe ko atari nakurondeye, ndabitawe ko atari kwaransenga cyane, ndabitawe ko atari kwandirimba cyane cyangwa mvuga cyane ntanga cyane, suko nakora ikintu na kimwe niko rawa misemo isitarabaho kugira ngo ndashobore n'umwana wawe. Uyu munsi ndakwizeye, maze kwizera ucu hinduka umwana w'Imana, umaze guhinduka umwana w'Imana ntema arakuvyara, amaze kuvyara uhinduka imwe na Kristo. Bisigura ngo nta gishaka kugutandukanya n'uwo Kristo amaze kwizera niba aramwizeye. Umaze kumwizera uburenganzira bwose Kristo afise n'igufise. Amen. Haleluya. Uburenganzira bwose afise n'igufise kuko uri umwana. Tubaza kubibona mu kanya. Rero biratekereza yuko nituvyagwa na Mpemu hari ikindi gisa gikomeye cyane, ijambo. Turavyagwa n'ijambo. Ijambo. Ubuzima bwo kwisi bugizwe n'amajambo. Ibintu byose dukora n'amajambo. Ibintu byose isi n'amajambo. Ivyumviro birabaho muga biteza gusohoka n'amajambo. Cyo tumara ijambo birakomeye cyane. Birakomeye cyane mu kuvuka bwa kabiri ko bitubwira ngo kwizera kuva mu kumva tukumva ijambo rya Kristo. Tukumva ijambo rivuga kuri Kristo Yesu kugira ngo tuvuke bwa kabiri. Rero kadusoma muri Petero wa mbere tuko turiga tugenda bukebuke kucigwa cacu tubaza gutabura byinshi cyane. Petero wa mbere gice ca mbere murongo wa 23 no muri Yakobo 1:18. Petero wa mbere 1, Petero wa mbere gice ca mbere murongo wa 23 no muri Yakobo 1:18. Yakobo 1:18. Petero wa mbere gice ca mbere murongo wa 23 no muri Yakobo 1:18 haravuga ngo kuko mwavyawe ubwa kabiri mutavyawe n'imbuto ibora, kuko mwavyawe ubwa kabiri mutavyawe n'imbuto ibora, ariko mwavyawe n'imbuto itabora. Mutavyawe n'imbuto ibora ariko mwavyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana ririho rigahoraho. Biribuze ngo kubera mwavyawe ubwa kabiri mutavyawe n'imbuto itabora, mutavyawe n'imbuto ibora, mwavyawe n'imbuto itabora. Iri jambo imbuto mu Kigiriki ni jambo sperma, hajya mu Gifaransa sperme, kujya kw'imbuto y'umugabo ari ivyara ikagitanga identite y'umwana, igatanga amaraso y'umwana. Rero twebwe bitubwira